Kaze mwe barundi ntamwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Mudukurikira rero muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, ndabahaye kaze, ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Tubahaye kaze rero mu makuru yacu, n'amakuru agiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi politike mu bijanye na politike mu Burundi by'umwihariko mu muhari CNDD FDD injyane ntizose. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu avuye mu gacerere atangaje iby'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, nyuma yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo agwaye ndetse akajanwa mu bitaro muri Kenya. Amagara ye yarakomeje gutosekara, ndetse bamwe bakaba bari ari amasoko yacu yari yaduhaye amakuru nyene ngaho mu bitaro muri Kenya atuburira ko ngo ubuzima bwe butari bumeze neza. Hari amakuru twarose turonkejwe n'amasoko yacu atuburira ko ngo Reverien Ndikuriyo yari yamaze gutora gatege, ndetse ngo yagombaga kugaruka mu Burundi, gusa bidahwiciye kabiri twaciye duhabwa amakuru n'ubundi n'amasoko yacu atuburira ko ngo ubuzima bwe butifashe neza, ndetse agiye kujanwa mu Barabu i Dubai kuvurirwayo. Amasoko yacu yabandanyije adutororokaniriza amakuru, ndetse hakaba hari amakuru baje batubarira ibijanye n'icoba gitumye ubuzima bwiwe canke se amagara ye atifashe neza. Hari abaduhaye amatohoza baturira ko ngo yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Gusa mu yandi makuru twari twarose, hari abari baduhaye amakuru batubarira ko ngo uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ngo yoba yarahawe ishano nyene. Gusa andi masotohoza yatubariraga ko ngo yoba agwaye ingwara y'igisukari ndetse ngo n'umugera wa sida. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi avuye mu gacerere atangaje iby'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Mu yandi makuru umunyamabanga mukuru nyene w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ikiziga ciwe biravuga ko ngo camaze kurizwa indege, kikaba nyene ngo kimaze gushika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. N'amakuru rero turonkejwe n'amasoko yacu turaje tuyabatohoreze mu buryo bw'idonido. Mu yandi makuru kandi tuyabandanije nyene n'ubundi ko yarimo aravugwa mu Burundi, umukuru utambukanye w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, umutambukanye we kuri ubu ngubu ngo nawe yamaze kujanwa mu bitaro kubera ko amagara ye atifashe neza, ndetse amasoko yacu aho adutangarije ko ngo yoba yajanywe mu bitaro ngaho i Bujumbura kuvurirwayo. Amatohoza rero dutohorejwe n'amasoko yacu ari ngaho i Bujumbura atubariye ko ngo umutambukanye we ngo ubuzima butameze neza, nyuma yo kumva ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atangaje iby'urupfu rw'umutambukanye we bw'uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Mu yandi makuru muri Burundi n'ubundi kubijanye na politiki umugambwe CNDD FDD ubungu injyane ngo zatanguye, bariko baritotomba ko Evariste Ndayishimiye ko ngo yari yaranze gutangaza ibijanye n'urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Murabizi neza ko Reverien Ndikuriyo harakunzwe n'abarundi, ndetse n'ugwaruka ruri mu mugambwe CNDD FDD ruzwi nk'imbonerakure, ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu ngo rwamaze gushavura cane ruriko ruritotomba. Bariko baradoma agatoki Evariste Ndayishimiye ndetse na Gervais Ndirakobuca n'abandi banyapolitiki batandukanye mu Burundi, bakavuga ko rero ngo boba baragambaniye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Yani makuru n'ubundi turonkejwe n'amasoko yacu atubariye ko ngo kuri ubu ngubu abanyamabanga nyene cyangwa se CNDD FDD ngo babyukiye mu myigaragambyo bidoga ngo bitewe no kungene uyu munyamabanga mukuru yagandaguwe, ndetse bakavuga ko ngo yoba yaragambaniwe na Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero twaronkejwe n'amasoko yacu yo yatubariraga ko ngo yoba yarahawe ishano, gusa nyene nkuko byakomeje kugenda birahishwahishwa abanyapolitike mu Burundi ntago bari bigeze batangaza ngo babe mu gacerere bagaragaze ko uyu munyamabanga mukuru yaba yarapfuye.
gusa amasoko yacu aho twari twayohereje ngaho i Dubai mu Barabu badutohoreje amatohoza ndetse batubarira ko ngo Reverien Ndikuriyo yoba yarapfuye ikiziga ciwe ngo cyoba cari kimaze igihe kiri muri morgue. Ngayo rero amakuru tugira tubashikirize mu kanya ku buryo bw'idonido. Ndabaye kaze aho dukurikira aho waba urya nino hatandukanye mu Burundi canke mu makungu. Reka ndakwibutse kuco pyonda partage ndetse na sabone maze uzurabo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku manisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Nikaze n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi manisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi tugiye kugaruka kuyavugwa mu Burundi. Mu Burundi bariko turababarira ko umuperezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yavuye mu gacerere agaca atangaza ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD yaba yamaze gupfa cyangwa se yaba yaritavye Imana. Ubu rero yamaze kubishira ahabona. Hari amasoko yacu yari yaduhaye amakuru atubarira ko ngo Hussein Rajab yaba yamaze nawe kuva mu gacerere aca atangaza ibijanye n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD ndetse wewe yashize ko n'umuco acavuga icateye urupfu rwiwe. Hussein Rajab yatangaje ko ngo uyu munyamabanga mukuru wa SNDD FDD Reverien Ndikuriyo yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi we, gusa rukaba ngo rwaruru yari rukomeye ngo kuko yoba yaragambaniwe n'umukuru w'igihugu ndetse na Jacques Ndirakobuca. Amatohoza rero twahawe n'amasoko yacu kuri ubu rero ikiziga ca Reverien Ndikuriyo kiramaze kurizwa indege kikaba kimaze gushika ngaha i Bujumbura ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Nishavu ntangere, nishavu ku abarundi bariko baritotomba by'umwihariko abaSNDD FDD bo bamaze gushavura ko kuko bitewe no bivanye no kungene bakundaga uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Ibi byose bavuga ko ngo byatewe n'injyane ziri hagati mu banyapolitike mu Burundi by'umwihariko Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarafite icoba ntangire ko uyu munyamabanga mukuru yazohava amusubirira, gusa Evariste Ndayishimiye n'ubundi baramye baranyonorana n'uyu munyamabanga mukuru. Hari injyane zamye ziraduka hagati yabo, umwe avuga ngo undi ntazomusubirira ndetse undi nawe agagira ati ntusumba ntuzanosubirira ntubasha kuzigera urasubiriza. Kuri ubu rero biravuga ko ubu ngubu yamaze kumwikiza, gusa birateye ishavu mu Burundi. Reka rero mbashimire mwe mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uwo dukurikira rero uri mu Burundi mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'abandi bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Ndabashimiye kuba mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Nta nubwo twibagiye kandi abadukurikira bari mu bihugu nk'u Rwanda, bari mu bihugu nka Tanzania, Ubuganda, Kenya ndetse n'ahandi ijya nino kw'isi hatandukanye. Tubashimira ukungene mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza muri iyi monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Kandi nitwo kwibagira n'abadukurikira bari hakurya y'ibiyaga binini, aha twavuga nk'abadukurikira bari muri Amerika, bari muri Australia ndetse n'ahandi ijya nino kw'isi hatandukanye. Reka mbashimire rero, gusa reka nababwire ko tuza gukomeza turakora amatohoza ku bijyanye no kuzikwa k'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD ndetse no kungene ikigandaro kizokorwa ku muryango wa Reverien Ndikuriyo. Turaza kubakorera amatohoza rero nyuma yuko ico kiziga gishitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye bakaza guca bagishikana ku Kirimba. N'amakuru tuza gukomeza kubaza amasoko yacu mu Burundi akaza kudutohoreza ukungene ibintu byoba byifashe kubijanye no kuba ico kiziga kiri buze kujanwa kumaze ko ngaho ku Kirimba. Reka mbashimire rero ukomeze kugira ibihe byiza. Umuryango turahojeje, umuryango wa Reverien Ndikuriyo turahojeje, abarundi n'abarundikazi turahojeje, abaSNDD FDD turahojeje, kandi ugwaruka
rw'umuhari CNDD FDD ndetse ruzwi nk'imbonerakure. Nimukomeze kwihangana, kwisi niko bigenda, twese tuzopfa, gusa nuko nyene buri wese igihe ciwe kiba kitaragera. Reka mbashimire rero, twifatanyije n'abarundi twese duhore Imana imwakire mu bayo. Mukomeze mugire impagarika n'ubugingo. Amakuru yacu n'agasaga, mukomeze kugira ibihe byiza.